Yes, bakunzi ba Check the Mic, bakunzi ba Nuri Pantes na Heaven TV, ndabaramukije amahoro y'Imana, nizera neza yuko muguwe neza aho muri. Ikiganiro rero ni Check the Mic. Check the Mic y'uno munsi twashimye kuyikorera ahantu aho bita kuri Centre Jeune Kamenge, aho twagiye mu nkino kugira ngo dushobore kubaza ibibazo bitandukanye ugaruka twasanze kugira ngo ushobore kutwishura kuri ibi na biriya. Kaje rero ndabibutsa yuko mushobora kudukurikirana kuri Nuri Pantes na Heaven TV, aho ni kuri YouTube, mushobora kudukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye. Kaje rero twumviriza inyishu bagiye kuduha bano bantu kugira ngo dushobore kumva inyishu z'ibibazo bimwe bimwe tugiye tubabaza. Ndabibutsa yuko kuri micro muri kumwe na Kiri Kantia niyo nzima. Kaze. Kuramukije? Ego nari ndakuramukije. Umeze neza? Ego meze neza. Akazina bakwitana? To Fulgence Manirambona. Fulgence, nawe uri umukunzi w'inkino? Cyane gose. Okay, dasitozo dukeya shaka kubaza akabazo ka mbere. Umbwira FFB mu majambo yose. FFB mu majambo yose. Fédération de football du Burundi. Ira amazina y'usanzwe arongoye uyo FFB. Alexandre Muyengi. Oh my god! Wow! Turakunze kumva abantu bavuga kan. Mbega kan mu majambo yose ni gute? Kan mu majambo yose hey. Akabisaye. Mbwira umukenyezi wa mbere yabaye muri komite ya FIFA. Umurundi cyangwa Nuwo mukenyezi wa mbere. Umukenyezi wa mbere. Ntazi. Nah, dog. Come on, man. Niki gihugu cyo muri EAC cyashitse muri quart de finale. Ariyo RDC. RDC yahuye na Egypt. Ndagushimire cyane. Sawa urakoze. Kuramukije? Yego mukije. Mwitwa gute? Je ku mazina bayitwa Sabamungu Gigael. Gigael, uri umukunzi w'inkino? Ndi umukunzi w'inkino. Mfise utubazo dukenya ashaka kukubaza. Akabazo ka mbere wombwira FFB mu majambo yose. FFB. Ndibaza ni Fédération Football du Burundi. Wombwira amazina y'usanzwe arongoye FFB. FFB wapi? Uwo narinzi yari Reverien Ndihuriye gusuba siwe. Kandi mu majambo yose ni gute? Kane Shan ndavyibagiye. Kenyezi wa mbere yabaye muri komite ya FIFA kwisi yose. Izina je ne sais pas. Nikiye gihugu cyo muri EAC catsinze muri quart de finale, ubaza ko ari ikiye gihugu? Ni Congo. Oh my god! Wow! Ndagushimiye cyane gaye. Yego. Ni sawa? Ni sawa. Akazina bakwita gute? Niyo nkuru Daniki. Daniki, nawe urakunda inkino? Vise akabazo kamwe ashaka kukubaza. Wombwira FFB mu majambo yose. FFB ni Fédération de football du Burundi. Mbwira amazina y'urongoye FFB. Igikirundi naryo nzi, ariko nzi yuko yitwa Manalex.
Yitwa Manalex. turakunze kumva bavuga kan mu majambo yose niki CAN. Coupe d'Afrique des Nations. Oh my God! Wow! nuhe mukenyezi wa mbere yabaye muri komite ya FIFA Umukenyezi wa mbere. ni ikihe gihugu co muri EAC cashitse muri quart de finale Cyo muri yashi ni RDC. Oh my God! Wow! ndagushimire cyane Merci. sawa Ego ni sawa. umeze neza Meze neza cyane. akazina bakwitande Banyita Ture. ture usanzwe n'umukinyi w'umupira Yego. urumva bisigura ngo urakunda inkino Ndabikunda cyane. itubazo duke nshaka kubaza akabazo ka mbere wombwira FIFA mu majambo yose FIFA majambo yose navyo nzi. ngira amazina y'urongoye FFB Bamwita Alexandre Muyenge. turakunze kumva abantu bakunda kuvuga ngo kan mu majambo yose ni CAN majambo yose ni Coupe d'Afrique des Nations. Oh my God! Wow! nuhe mukenyezi wa mbere yabaye muri komite ya FIFA Lydia Nsekera. ni ikihe gihugu co muri EAC cashitse muri quart de finale ico gihugu ni ca Nga muri yase na mugwi washoboye kurenga amapure. Nta numwe warenza amapure zose yagiyemo yavuye hakiri kare. akora mukije ndabaramukije nanje amaro menshi akazina kaba kwitande bo banyita Caleb karebe usanzwe uri umukinyi w'umupira ego nsanzwe nkinira hanyene kuri iki kibuga ca Centre Jeune mu mugwi witwa Academy ubumwe bisigura yuko uri umukunzi w'inkino cyane fise utubazo dukeye nshaka kukubaza wombwira FFB mu majambo yose shana wanda kubeshe kwencho naracibagiye mbwira ubusanzwe arongoye FFB mu Burundi mu Burundi ni Reverien Ndikuriyo turakunze kumva abantu bavuga kan mu majambo yose niki kane ni nkino zihuza ibihugu vyo muri Afrika kenshi bikunda guhura birondera inzira yo kuja mu gikombe c'isi yose mu majambo yose rero kane no wanda kubeshe kweli no. nuhe mukenyezi wa mbere yabaye muri komite ya FIFA I don't know naco nzi kwe nawe nzi ni ikihe gihugu co muri EAC cashitse muri quart de finale ni Congo RDC ndagushimiye cyane Karebe ndabashimiye na jewe nkuko ndakora mukije Ego nange ndabaramukije amahoro. meze neza Ego kwe ndashima. akazina kaba bakwitana Ndashimiye Diodone. Diodone ari umukunzi w'inkino Ego. mfise utubazo dukeya ngenda kubaje akabazo ka mbere wombwira FFB mu majambo yose FFB Chesi ndayitahura neza gusa. No, God, please, no! No! Gusa numva nyene kari FFB nyene yacu mu Burundi igihugu. wombwira amazina y'urongoye FFB Jewe inzi wonzi yaravuyeho swakiriho. turakunze kumva abantu bavuga ngo kane mu majambo yose ni gute Kane ni genda vyumva nka kujya imigwi yo muri Afrika.
uyu mukenyezi wa mbere yabaye muri komite ya FIFA mukenyezi wa mbere ntawonzi igihe gihugu co muri EAC cashitse muri quart de finale muri CAN ico gihugu ni ca je niyumvira ko coba ari ko kari Kongo. Ndagushimire cyane. Yego nange ndabashimiye cyane. Bakunzi ba Check the Mic murahejeje kumva zino nyishu bano bantu bahejeje kuduha ku bibazo bitandukanye twako turababaza. Reka tugaruke rero ku nyishu bari gushobora gutanga. Ikibazo cyambere cavuga ngo tubwire FFB mu majambo yose. FFB mu majambo yose ni Federation Football du Burundi. Ikibazo ca kabiri cavuga ngo tubwire amazina y'urongoye FFB. Amazina yiwe ni Alexandre Muyenge. Tubwire CAN mu majambo yose. CAN mu majambo yose ni Coupe d'Afrique des Nations. Nuwe mukenyezi wa mbere yabaye muri komite ya FIFA, bien sûr w'umurundi kazi uwo nawe ni Lydia Sekera. Nikiye gihugu co muri EAC cashitse muri quart de finale kandi cashoboye no gutsinda naco ni RDC Congo. Nizo nyishu bari gushobora kuduha bano bantu twagiye turabaza. Ndabashimiye cyane rero abantu mwese twabanye muri kino kiganiro. Ndabibutsa neza yuko mukwiye kugira partage na commentaire hamwe na j'aime. Nizere neza yuko rero mwashoboye kugira ibihe byiza. Kuri micro mwari kumwe na Kelly Kantia niyo nzima. Bye bye.